icyiyumviro cyo kujya hamwe kugira ngo barabe icyo bufasha nk'uko twabarizwa ubuvuzi rero babita ko ari abapagani bamwe barabiheba abandi banse guta imiti yacu. Hariho urunani rw'amashyirahamwe y'abavuza imiti kama dufatiye kuri ya mategeko bavuga agenga ubuvuzi kama n'ababukoresha. imiti kama mu Burundi mu bamashi murabazi. Murakoze cyane. Bavuze tubigane mbere turavuze yuko abavuzi b'imiti kama bari ku gihe bariko bajana n'itunganywa rishasha igihugu. Bari dufise intara 18 turacifise mugabo turashimira abashoboye kwihangana mu gukora badahembwa. Batakibona kandi twese batakibona iyo miti iba imwaka y'ibinini abavuzi kama uwo bishobora nawe agashobora kugura imashini zishobora guhingura ijya miti yacu ajya mafu kumbure nk'abo bose bavuze imiti kama bakagenda kuyikoreshaho bakabatekereza ku rugero biba bizwi mbega twebwe nk'abarundi cyangwa nk'abavuzi kama turemerewe gushobora gutegura umuti ukaba ikinini mu gihe aba yarose uburyo kugura izo mashini dushobora kubikora kuko niyo yindi yitwa kama yabo hanze iradandazwa ngaho iwacu. Nicyo kibazo cyane murakoze. inshuti ya bose hariho abapfa hanze badandaza imiti kama mbega nka twebwe abavuzi kama twoshobora kurera turemere gukora imiti afite ariko ikintu mutaramenya gushika mu mategeko abapfa hanze n'abaganga ikigo cy'imiti kibaregira ni Abrema sinzi ko mukizi cyo nta muntu uri Abrema kwa kangahe twari kumwe sinzi ko mutataje nuwa Abrema ntawe uhari. Abrema no kukimenyera kujya ndasubiyemo kujya bebeni cezwe ibindi byose atari imiti mugabo Abrema ndayicezwe byo imiti yose ikonga n'imiti y'ikirundi nshaka kama irimo rero kugira wemere kuzi umutuzo kwemererwa nawe namwe vuga kugira mu mukore n'abaganga
Prime cyakwemereye kuzogera arana zo gucisha kunuko ziya ngingo naberetse cyose bibera muri Prime. Prime ni ikigo cy'igihugu kigeje kuraba ubuziranenge bw'imiti ivuye hanze n'iy'abarundi bakora ngaha mu gihugu. Mwabyumvise nta rwo zodandaza umuti abure ngo batwemereye neza kudandaza adaciye muri Prime. Naho tuzoyipima ya miti yose ubwa nyuma ni Prime kugira yemeze ivyo bapimye ari byo. Bo rero aza kubihetse kuko Asteri yabanishwe société presse umva banishwe société nshinga oya ubiba mu byewe wo twara Elena TV ayo adresse nivugeje nayo mvuga nayo nzi abamuzikama hari abafise diplome entre urunani n'ubushikiranganje ubu yagombye kuvuga ko ikintu bihuza ubushikiranganje n'abo bantu ati none ntoba anketi nabyo nabyo nahereje ko kare navuze ko hakwiye umugwi wamaho wiga ibi bintu ubu nawe yari cyo turusa n'abahuza avuga ati hoba abantu bahuza ministeri n'aba bantu donc ni intuze ishyirahamwe ryabo yewe nibaza ko ibintu batovuga muri ministeri kabirabo bazafasha bitwara Dico Entertainment.